Imbere ko dutangura nshaka bivuge amazina nivyo yabavuze mugabo mutubwire ico mukora ku batabizi. Reka mpere à gauche. Merci. Daryohewe cyane kuba ndi ngaho no umunsi Daniela nyandikira akantumira kuri narumvise nezerewe rwose. Je m'appelle Léon Chloé Nizere, ariko abantu benshi banzi kuri Chloé Ntare. Ntare c'est juste la traduction de Léon, sigura Léon en italien. Hanyuma ndakunda Imana cyane, ndakunda abantu. Je suis une maman de 2 garçons de 10 ans et 5 ans. Hanyuma nkaba ndi entrepreneur dans le marketing digital. J'ai une agence en marketing yitwa Ngwij. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Tumuhamashi. À ma droite. Mwaramutse mwese. Je sanga ntinya kwicara imbere y'abantu muze kumubara mwumvagize ubwo. Ndaza abantu benshi navyo bazi ko bakunda kumbura ndi ku ma écran kenshi mugabo kwicara imbere y'abantu ntavyimenyereye. Mugabo Imana iraza kunshoboza. Nitwa Oziane Irakoze, niyo mazina abavyeyi banyise. Ariko abenshi banzi ku izina rya Ozi Irakoze. Abantu ngira Oziane ndabaterambye kuri heza ryose. Byaheze barikase nk'ibipande hamaje ndavyemera. Mugabo byanafashije gose mu kazi nkora kugira amazina abiri atandukanye ko bica bitandukanye n'ama personnalité yanje mu kazi no mu buzima busanzwe. Haba nduma wabana babiri na jewe. Umwe afise 9 ans, azokwiza 9 ans, undi afise 4 ans. Nduma entrepreneur, ndumenyesha makuru, afise télévision en ligne, ikunzwe cyane par la grâce de Dieu. Yitwa Seven Vibes. Dukora ibiganiro byinshi bitandukanye bitusha ku buzima bwacu bwa misi yose kandi bimaze kuvyara intaye nyinshi. Ibyo nshimira Imana. Ego nivyo nimutwe nije kwivuga. Yes ashimwe. Nanje nitwa Mary Flavia Igiraneza. Ndi umukobwa, j'ai 25 ans. Akazi nkora ndi umushoferi. Ego. Hama about my journey ibintu bikeya nize ngaha kuri ILU for bachelor na master. Hama ubu unya ndi muri carrière académique ndi no mwigisha. I'm happy to see my students here. Hama icatumye niyumvira carrière y'ubwigisha je narakunda ishuri cyane mugabo ngatitazwa n'abagisha methodology bakoresha ntiyandyohera kandi is a pleasure ko turi kumwe na prof ari mu bigisha ba mbere natumye numva yuko kwiga biryoshe. Twari turi muri master, hariho abantu twiganye ngaha master barabizi kuko yatwigishije the last day of the course yatuzaniye amashokola. The last day of the course yazanye amashokola. Ibaze master birimwe abapapa abamama mugaca yumva yuko yotuzana amashokola. Hama ikibazo yatujije muri examen aca tubwira ngo tuvuge ngo twigishe Dawidi ivyo twize muri kobu yiwe. Ico cha kibazo cha examen cyo muri master. Murumva ko kwiga biryoshe. This was the introduction. Thank you. Wow. Merci beaucoup. Tubahamashi cyane murakoze. Murumva ko muri bien représenter les dames et les filles kandi dufise ama témoignage atandukanye tugire twinjoyinge rero kuganira na bano bantu. Question ya mbere nshaka kuyibaza Madame Chloé. Ni yahe ndoto no musi nga turiko turancourager les dames et les filles kugira indoto kumva ko turavyemerewe nawe. Ni yahe ndoto novuga wo dupartage wagize canke ufise mu buzima hama na yahe ma challenges akomakomeye umaze guhura nayo par rapport iyo ndoto kuri journey yawe. Merci. Jewe nkiri umwana ni identifia cyane ku muvyeyi wanje kandi baza ko abana benshi usanga tubicamwo. Papa wanje il était avocat à l'époque. Hanyuma mama wanje nawe yari muri domaine ya l'autonomisation de la femme. Yakora muri Swa Burundi yatwara un projet
yitwa Swa Burundi kera hanyuma ico gihe sinibaza ko ko namubona cane kurya nabona papa abakobwa kandi dukunze gukunda papa bacu iyo ari kumaze kuvyara canke ukaja mu rugo ucukunda mama wawe ko ucutahura uburemere bwo kuba umumama kuba umugore hanyuma ico gihe nabona yuko nari c'est de rêve navuga ati nzoba umucamanza hanyuma nugure na orpheline namye mfise ukuri navuze ndakunda abantu namye mfise umutima wo gukunda abantu hama je me suis présentée nibagira kuvuga ko ndi umwanditsi nari nsigitaho mu nkomera amashi c'est une autobiographie mvuga mu ibintu byose hanyuma ico gihe nari mfise indoto yo kuba umucamanza mais aussi no kuzokugura orpheline kubera namye mfise umutima w'urukundo ariko rero ubuzima abantu tugiye amasezi atandukanye nagiye guhura n'ibibazo ndi mutoyi biranfrena hama indoto y'ubucamanza ndabona ko itagira ishoboka ubu parce que nagiye kuvyara ndi muto hanyuma ayo ma challenge yose nza kuyacamo nanje ndi umwana ari karera uwundi mwana donc ntushobora kuja kwiga ivyo ku bucamanza ico gihe muga par la grâce de Dieu nakunze cane gose ibintu Pasteur Athanase na Evangeliste Madame Alice bigishije nukuri Dieu restaure indoto zanje zarabaye restauré pas muri côté y'ubucamanza muga muri côté yo gufasha abantu no kuja gukora ivyo nkora ubu hanyuma rero aba challenge za mbere nahuye nazo zari zo gushaka iyo umuntu avyaye akiri muto kenshi society kwereka yuko ubuzima bwawe bwahagaze urumva kubera urumva tout simplement uracura burongogwe hama urera uwo mwana nta bindi ariko nagiye kubona yuko ubuzima bwaje buzogarukira ngaha hama iyo challenge kuvuga ati to be a young mom doesn't mean that my life is over. I have to restart. I have to negeza kwita intege nkakora. Donc sinzi ko nakurisha ikibazo chat. Ego. Okay. Merci. Tumuha amashi. Nukuri ntivyoroshe hari ikintu yavuze Madame Alice. Au fait, les dames ou les filles wanashima en général le poids turayumva cyane kurusha n'abandi biragoye rero muri societe iyo hagiye ko nandi ma responsabilité ntukiri wenyene this time you are expected to nurture someone hamana za ndoto zawe urakeneye still no kuzishikako nukuri vraiment ikintu gikomeye cyane kandi bravo aho ugeze nukuri turakwishimiye cyane. My next question goes to Madame Ozi. Nukuri ibi bintu turiko turavuga biragoye ko umuntu abishikako hatageze igihe kujya Pasteur Athanase bivuze umunsi umwe haba click mu mutwe ugahindura mindset sivyo nshaka kubaza rero Madame Ozi nayahe ma experience canke nigiki wo dupartager ucoba caragushikiye mu buzima ukavuga uti ugahindura uburyo wiyumvira ibintu canke uburyo ubona ubuzima uti jewe ibi ndabihagaritse nahora niyumvira uko ndahinduye ndashiftinze ubu rero ngire niyumvire muri direction. Merci pour la question. Mugabo imbere ko nishura nashaka novumengo nohava nobankoreye ikosimana hamwe ntobivuga bino bintu. Nizere ko hano baza kuba bakora aba video ari benshi kubera ko message ngira ntange nshaka guhobonsa ko kintu Evangeliste Manisha yavuze cyo kwakira Yesu. C'est la troisième fois que uyu numvise ijambo rivuga ngo Yesu agira agaruke. Jésus revient très bientôt. Rero ibyo dukora byose tutarakira Yesu c'est rien du tout kubera ko niwe mugenzi mwiza niwe muhanuzi mwiza niwe mufasha mwiza niwe muntu adukomeza mu gihe bidakunda niwe muntu atugarura mu nzira mu gihe twatakaye niwe muntu arrestaura ma rêve nko yabivuze. Donc biroroshe gose kushaka gutakara mu gihe n'ibibazo kurusha umuntu ngira ngo ashobora ko yarakiriye Yesu. Alors jewe navyaye nkiri muto nkuko yabivuze umukobwa avyariye bakiri muto la plupart ya benshi baratakara bariheba ndiko ko namaze amezi menshi nyuganye mu cumba amezi gushika ngira nko kuri 5 mois 6 mois nari niga muri secondaire entre temps kandi niga muri Leta niga kuri Sadirake nuko murumva ko kuremerwa ko umwana yaragira heza ishure muri première utwaye inda uri mu muryango w'abantu bakijijwe mama wanje yarakijwe panje yarakijijwe numva umengo jewe biraheze ndapfuye nta kindi gisigaye papa sinakuriye mu muryango navuga gute ukize hahandi umva umengo uri biroroshe ko wiga hamwe muvega biroshe kugira amaheve wanashima jewe ivyo bavuga ngo yagize amaheve akiri muto jewe wapi vraiment
oya sinakuriye muri ya miryango jo aho umwana bamubaza ngo zobiki ngo ngwifuza kubiki mu buzima ivyo ni ibintu ngira ngo Imana ihura nawe ikabiguha amaze gukura kubera ko mu muryango uvuga ati mbese n'umusi turafungura bano muzi gufungura iki mbega n'umusi ndaronka amahera benevale mbega n'umusi biragenda umva nivyo bintu biri mu mutwe muri avance yacu reko kwiyumvira ngo zobiki ivyo bintu oya vraiment natangiye kwiva je kintu nzoba maze gukwiza ngira 18 ans donc urumva ko nari nakuze hamba rero cyaje mu ivyo gutwarinda kumva reko ya maheve yose arapfuye muri wa muryango wiriye kugira ngo wige papa niba hari ikintu yatwankohaje mu bukene bwatubwira ati muze mwige amashuri yose ntizi abana banje baze bayige rero numva ndikunda baga ati vya vrai umuvyi wanje yarandiye amashuri ndiga muri bwa bukene renda biheze mivishije muri première nari mpejeje mara 6 mois ndira nandika nivugana atanwazi confession d'entraide namwe yarabitse kiretse ngira ngo wayinteye wenyene no kwishure nani muri leta nambara amashatsi manu kugira ntibayibone nkatonda bikanka nkataha nkasura nkatonda mugabo niho ngira Imana yaje kwa kuntu ngene wiyugaranye uri wenyene wiyumvira ndibuka ikintu nabwiye Imana ati Imana ukazomfasha abavyi banje bakambabarira nzogera ku bintu bikomeye niho rero Imana yarabikoze abavyi banje birahera baravyakira ndavyara umaze rero kuvyara nari mfise 20 ans umaze kuvyara ufise akabebe uri muto cyanakoze sexe tafise umubebe w'amezi 2 naragwanye ndakora ndiga nyene bigoragoranye ma privé kugira ngo ndabe nyene ibintu heba ryashuru ushora kuri heza rero ufise umwana uri kurimvira mwana ngira umugaburira iki ubu rero wakuze umuvyi waramukoje ntugira ubwire ngo mpangura amahera y'amata y'umwana ariko kamukoredeje amakosa aho rero niho ngira ngo amareve yanje atangiye inguvu niho zavuye kwiyumvira ko hari umuntu ngira agira abeho kubera jewe ko hari umuntu naza ngatabinsavye ku isi ko hari umuntu arira karaba jewe ntafite ikintu ndamuha niho havuye kuvuga ati rero ikintu kimwe uzi rondera ikintu ukora bacari muto c'est vrai mugabo rondera ikintu ukora sinshobora kuvuga ati mwanyaje yose naciye mu bintu bikomeye gose kugira ngere ngahanye mugabo igikuru nuko nagumanya wa mutima avuga ati uzi fo kugira hano hakomeye foko bimwe bavuga ngo nta hantu uzoshaka gukora ko watwa nashaka gukora ko wavyaye bo basi wese va mu bandi vyanse ugwane kugira ngo bikunde rero naragwanye hama heureusement biriko ntibirakunda bwo biriko birakunda umwe ubu ndabona ko hariho inzira kandi nukuri sinobabesha ni Yesu pe ni Yesu yamfashije ni Yesu yanshoboje byari kumbriza nk'abandi benshi mugabo naragumanye estime de soi nabwiye niyembera jewe namwe nibwira ati umviriza uzi uzobishobora ibi vyanse uzogerageza ibi vyanse ugerageza ibi gushika umunsi uzobona ko uvuye muri yo ande mu miryango ibanye ushaka ko bavyarazi ko byabashikiye rero ndashima Imana aho ngeze beaucoup. En tout cas, biraryoshe kumva ko utemeye utaretse hari abantu benshi bashaka guca muri ubwo buzima agaca avuga ati yumva umenga ni excuse reka nubundi mfe nyene namenje mugabo biraryoshe ukuntu wavuze uti man shoboza kandi n'Imana yaragushoboje urahaba pour ton enfant kandi urahaba no kubwawe. Merci beaucoup. Mademoiselle Flavia, so I want to ask you this. Can I ask in English, if you don't mind? Because your students are here and I think maybe they need to hear from you as well. I want to know, on your journey, what are some consistent habits that you've embraced that have helped you to reach where you are now? Because I think you've told us that you're a driver, not much about it maybe, but from what you said in your introduction, you are in so many things and you are doing amazing. So what are those consistent habits that you've put in your life that are helping you? Thank you. Thank you. Should I answer in English? Oh, be free in Hakiwat. Thank you. So, let me start from my childhood. Actually, jewe biratandukanye cyane na Ozi. Famille nakuriyemwo. Je nakuriye muri famille kijijwe. Papa et maman n'aba Pentecote. Ego. Barakijijwe aussi. Iyo enfance iri difficile ntayo nzi. Ego. Kandi n'umugisha w'Imana. Rero je nakuze papa n'umu intellectuel birateye ubwoba. Atubwira ngo muhira twe dufise ijambo ngenderwako, soit on étudie, soit on étudie. Nta choix. Je niga 5e primaire. Papa yatubwiye ngo ubwizwa kwiga scientifique. Ntazi scientifique ico gisigura.
ngo kandi umwana navyo ataziga scientifique nta minervale nzomurihira. Ni ba bavyeyi Pasteur Atanazi yariko aravuga, baragutrasira ubuzima bien sana kandi nta choix ufise, you have just to follow the rules. So kugira ngo ndinde nshika kuri ivyo onya, je narize kuko nta kandi kazi nari mfise muhira, kwari ukwiga no kwiga, yari kaye nikaye. Par après mpejeje secondaire, nanje nize kuri Cedilac, mpejeje secondaire papa niwe yampitiyemo université, ego je naje kwiyandikisha ngaha ku nguvu, ndiko ndamubwira ati urumva jewe mvuye Cedilac muri scientifique style nta congereza nzoshobora, tuvugane basi ngende kuri BIU. Hoho is a bilingue university, probably I can find myself there. Kuko baravuga igifaransa bavuga n'icongereza. Question yari urira mu modoka uje kwiyandikisha. Chadaza ndiyandikisha. The first course ichiba IT. And we had to present. Wa munyeshuri avuye muri système francophone 100%. Nshikiye kuri cours ntakunda kandi mu congereza, kandi nta formation z'icongereza nigeze ngira. Umuvyeyi was like, tu vas t'adapter. Nshashikira kuri umwigisha yitwigisha Patrick, nta kirundi avuga, sivyo? Donc I have to, kandi the presentation bwirizwa gukorwa, kandi mbwirizwa kwiga icongereza. So it was very challenging. Ndibuka even my first presentation, uko ntabona abana twiganye ngaha bachelor 1, my first presentation I was like, oh, ndabivuga mu gifaransa kandi nabiprepare. And the lecturer was like, I don't speak French, so try your best to translate it in English. It's the reason why my students, if something is not coming English, my dear, find a way yo gusigura ikintu, kuko je l'essentiel nuko umuntu atahura, right? Mugabo ababigisha twaronse twabwizwa kubemeza, ndakwemeza ivyo ntazi. Aho onya ndiko ndavuga muri career ya academic 1. Ivyo vy'indoto je nta ndoto umva nari mfise bakuru banje, ngo je nzoba docteur, je nzobiki, habe namba. Eka je naguma mbwira mama nzikorera utwanje, ngo ivyo ntivyinjiza mu Burundi, ngo ubwizwa kwiga medicine. Abavyeyi ba intellectuel babumva umwana yiga medicine ari gitangaza. Par après ntangura kubona is very challenging kubandanya ubuzima mu Burundi, byabe ndi evangeliste ariko aravuga. Narasengeye visa, narisonzesheje kubera visa. Nababwira amahofi mfise. You cannot even imagine amafaranga twateriye kuri visa. Ayo mafaranga nayo kuyagura mu imodoka, ubu nari kuba mfise entreprise y'abashoferi b'abagore. Muravyumva? Nararondeye visa kuva mpejeje secondaire, ndiga bachelor, irahera nkirondera visa. Ndavuga at this time for masters I have to go. Ndarondera visa, mpejeje back, master irahera, and I'm still here. Narabihevye, nararusha. Abajeune b'abakobwa ngomba ndababwiza ukuri, niyo message yonyene mfise. Senga Imana umenye umuhamagaro wawe. Ni wamenye umuhamagaro wawe, uzodomina, uzokwimpacta muri iyo domaine. Jewe papa ni umudirecteur, kandi evangeliste ndibaza barazi naye. Mugabo ngoma ndababwira yuko jewe muri akaravyo murakazi ka CCM mukakigira marketing, wana ko ibintu byo mwibarabara. I was among those ladies. Aya mazi ya Igo kugira publicité zabo murazi ko babigira mwibarabara. Among narindi muri abo nyene bari ko mwibarabara, Ruvumera, Kamenge, Kinama, everywhere. Kandi
twageze guhura na papa muri Asiatique twagiye kugira publicité ya Igo namubwiye ati ndi ku kazi muvyeyi nshorera nshorera je pourcentage zanje ndazitahanye ebana yagiye aguza akaduzene kose kweri ku nguvu nta nayo yanyoye sinzi ayo yashize mugana abwirizwa kumusomesha ku buryo aho ku kaduzene kamvako bampa amahera nashaka kubabwira ngo ivyo vyose ukeneye mu buzima bwawe urashobora kubishikako mugabo senga Imana urondera iyo domaine ni wamara kuyibona uzobona impact kandi la société izoshima kuboko wewe bagufise murakoze. Wow. Merci beaucoup. En tout cas ndaryohewe kubwa resilience yawe werekana uguma kandi ikirushe vyose utwibukije ni yuko Imana niyo yaturemye. Niyo habitude nziza ya mbere dukwiye kugumana chaque jour tuvyutse twibuka ico kintu. Madame Chloé ndashaka kukubaza kino kintu. Mu buzima abantu turashobora kuba dufise aba mentors canke abantu abo twita aba role models cha kumenya nimba waramugize mu buzima bwawe role model canke umuntu akumentoringa par rapport à ta vie ou à ta carrière. How was it? Alors, Jesse novuga nararose un mentor directement ambarira ati this is what you should do. Nukuri ni Imana uti gute muri twebwe hari ingabire Imana yahaye abakobwa abagore bose intuition discernement nukuri turafise iyo umuntu umugore cyangwa umukobwa kubariye ati iki kintu numva umenga sico la plupart des fois kiya kintu sico ni ingabire Imana yaduhaye jewe rero kuba umumama nkiri muto kandi ngavuga ati ahajya tubwizanye ukuri iyo uri ambitieuse uri umukobwa canke ukavuga ati nshaka ubuzima bwiza nshaka amafaranga nta nzira zitatu zihari ni zibiri ni soit tuyaronka mu nzira nziza canke uyaronka mu nzira mbi soit tu perds ton intégrité ou tu gardes ton intégrité. Jewe rero kora gukura muri iyo famille kubona mama wanje ni mo hardworking babaricara bagaharura na papa bagapinzanya ngo je maze kuja muri 20 pays ngo maze kuja bavuga ngo uracari petit joueur. Donc nkumva umenga ivyo bintu biriko biranyanspira yuko umugore ashobora kuba successful in the right way. Je ndi umuntu vito kwazwi ku ma réseaux sociaux kandi rero abantu baraturaba bakabona wambaye impuzu nziza ugize iki ugasanga abakobwa bashaka gusubiramwe ivyo uri kuragira. Mubwico nshaka kugira abakobwa bari ngaha please nimufate ibintu byose mubona ku ma réseaux sociaux. Dushaka amafoto ari parfaite mba nahanaguye igihere mba nashizeko makeup tubereka perfection. Mugabo hari umuntu wese arafise ama struggles acamu niko bimeze so kubatera ubwoba je nimba naciye muri grossesse juste après l'école secondaire woshaka kuba ari ikindi kintu mu gukubira ikosi cy'ivyo iyo wizeye Imana yawe izogutabara. Alors moi nta mentor naronse je akwabaye kuyisunika harakanegeze kubona kuri toboggan kaja kuri toboggan gaca kipusa gaca kagenda jewe niko vyagenze ni Imana yambarira ati mwananje ikintu gikora mwananje iki rendez-vous ntuyijemo naranditse mu gitabo canje ndavuga ati not every gift is a good gift and not every opportunity is a good opportunity parce que iyo umaze kubura umukobwa wa uheje amashuri il y a beaucoup de choses qui se présentent à toi il y a beaucoup de choses ubuntu menga umuntu abantu des fois banaturondera abahungu canke abagabo bakurika ivyo bagiye bagufasha ngo ndaguha akazi ngo ngiriki kandi iyo utobufise iyo Mana yawe ikubarira ati uraba neza genda bukebuke usanga ubona umenga ibintu vyose n'amakado isi guhaye. Donc moi j'ai pas eu directement un mentor, c'est le Seigneur qui m'a aidé. Nukuri sinashose menya Imana ubwo nyene kuko urumva hari igihe uca mu masezi ugasanga niyo Mana urayibagiye mugabo igihe nayigarutseko yaranyeretse tu as fait un bon choix kugaruka ku Mana kandi no kwizera ko indoto zawe zishoboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Biraryoshe kumva yuko aho abantu benshi urakoze cyane kukivuga ico kintu ama réseaux sociaux arashobora kuzimiza abantu n'est-ce pas que les jeunes filles mugabo n'abandi n'abakuze uno munsi urashobora kwicara ahantu muri pièce ukabona n'abantu basohotse muri restaurant bariko scrolling. Donc biroroshe ko umuntu azimira akavuga ati okay shaka kwambara nka naka shaka kugendera mu duga nkwa naka shaka kuvugana nka naka mugabo ikintu gikomeye cyane burya ubwenge n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ababuze ubwenge babusaba Imana niyo ishobora kuba the real role model y'ubuzima bwacu. So merci pour ça. Ozi
mu buzima bwawe ndazi ko umaze guca mu bintu bigoye cyane shaka udupartage ni motivation yawe uyikura hehe iyo uri kuraseka impome ni igiki gihora kikumotiva ukavuga uti ko biri kose uno munsi ndaza gusubira kuvyuka naho ntazi ukuntu umunsi wanje uza gusa jere ndankubukene sana vraiment je ndi muri babantu kweri badafise amafaranga imana ishimwe ko nakijijwe kera nasanga nshwana n'abantu ndakenye mugabo je ndankubukene cyane hama nkuko kuro yabivuze inzira zo kuronka ibintu ni zibiri swa turabironka mu gukora cyane swa turabironka mu kwitwara nabi canke mu kuja mu bandi bantu kandi benshi babikora hari abantu badacagura inzira yo kuronka kugira bashobore kuronka amafaranga rero jewe motivation ya mbere d'abord nabage bana babiri navyaye kugira ntibaze bagira ikintu bamburana ariko kandi nanje ndakunda ubuzima bwiza ndakunda ko nkeneye gusuka no mpera gusuka ndakunda ko nkeneye gusuka no shaka gusiga inza ntarenze kugura abantu ntarenze kwizera ngo ndindire ko nakaze mpaye amafaranga ndakunda ko nkeneye kugura itonda ndashigurira ndashobora kuba uronse karandevu kihutu ugasanga nta gitoro ufise ugasanga nawe ntayo ufise uragira frustration rero jewe harimo kwikunda harimo no gukunda abandi bantu kuko nzi ko iyo ntafise amahera ntera frustration abandi bantu rero vuye amafaranga ndayakorere kugira nshobore gutunga abana banje neza hama nanjewe nshobore kugubwa neza yego kubera ko sindi umuntu asaba facilement ndanka gusaba cyane kubera je me dis que je ndumva atavuga ibibazo vyanje namavuga ati maybe ko nabandi banashaka bafite ibibazo batariko baravuga rero kuja kumubwira ngo urumva ngo nabuze amahera y'inzu ngo nabuze amahera yo gitura nabuze amahera maybe ko ndiko ndamuremera do plus rero ko Imana yampaye amaboko yo gukora ko Imana yampizagije akazi kandi nkunda ko Imana yahaye umugisha ibikorwa vyanje kuri kino vyoka ngo nkore kuri ko numva ngo ndushe kuri ko numva nagwaye umutwe je hariho ama excuse ntegera mpa abantu vraiment ko amavuga none wewe ubwira umbwire ko usivye ko twara gwaye grippe gute grippe rasivye umuntu ku kazi atari ubunebwe grippe ashobora gusivye umuntu ku kazi kuri ko wabuze igitoro cyo gutonda namavuga kuri umuntu wese ntushobora kubura motivation kuvyura vraiment ifo ko wiyimba muri wowe yumvira ati mbega ni kihe kintu cyotuma uyu munsi mvyuka wiyumvira gose uragitora pe ushobora kuba waravukiye mu muryango ukize ushobora kuba uri umuntu afise ubuzima bwiza mugana ushobora kubura ikindi kintu wifuza gushika ko ejo canke hirya ejo kugishika ko ntabisaba kibisaba gutegura no munsi nimba uvuga ati no munsi ndafise inzu nziza mbamwo ndafise umuduga mwiza ngiramwo yavuze est-ce que ukunda quel point gihugu cawe est-ce kumva ko umaze kuronka bikwiye ahubwo kora gose kugira ngo nibiri entreprise yawe iduge de plus uronka abandi bakozi abandi bantu baronka akazi uteze imbere nimba ari mabarabara ameze nabi ese hamwe wowe ufise amahera menshi arenze yo ufise no munsi ibarabara niho rikora wewe tarenze ngo bikora undi muntu rero umuntu ashobora kubura motivation imuvzura ku munsi umukeneye ikindi kintu je namavuga nti burya ibintu dukora ni ministère y'ijuru ni ministère y'Imana kubera ko Imana yaremye umuntu wese izi ko hari ikintu agiye kumarira abantu bayo rero ukoze ikintu uvume ngo ugira ugikorere wewe wenyine ntuyumvira abandi banteje uvume hari ahantu ugira uvuga ati je naramaze kuronka ibyo nashaka kuronka reka ngeze nga muge wiyumvire abandi bantu wiyumvira ati oya okay nageze nga reka rero niyumvire ikindi kintu ushaka gukora ejo kugira ngo ushobore gukora ikintu kiri beta ku bandi nubwo je namaze gushika rero motivation jewe mfise nyinshi ku munsi havuka yindi motivation ndashaka ko n'umunsi naronse inzu nshaka ejo nkavuka kavuga ndakeneye imodoka yindi nziza ndakeneye kugura amakamera mashasha ndakeneye kugura ama microphone mashasha byose bituma ngira iki bituma mvyuka nkora kugira ngo donka amahera menshi kurusha hano ndonko no munsi kugira ngo ndushobore kugura ivyo bintu rero urumva je ngira motivation ngira ari updating bivanye n'ibihengezemo urakoze cyane ndakunze motivation yawe harimwo ambition murumva ko ariko aravuga ari c'est une dame ambitieuse ni kintu Pasteur Atanazi yavuze ati bizodufata umwanya pour briser ikintu muri culture burundaise womenga la dame turaza kumurimita umukobwa turaza kumurimita hari ivyo adashoboye hari hataza kugera agiyeho mu rugo umenga ategerezwa kwamabwira umugabo impa nukuri sikibi kuvuga impa mugabo nawe urafise nawe ico ushoboye hari abantu baca bagiramwo bakaryama akumva ati reka mbe juste une reine ndindire azompa azogera kandi nawe wari ufise umutwe ukora wari ufise amaboko akomeye wari ufise ikintu ushobora gukora kugira ngo ushobore kugira nawe ico wiyofre so merci beaucoup Flavie niyahe conseil tuhereze kuri kino kibazo niyahe conseil wumva woha your younger self when you look back ukavuga uti ndiko ndibona watubwiye ko papa wawe yakuzanye
agukwega ati ngo tuje kwiyandikisha niyahe conseil woha la petite Flavia canke undi muntu wese mutoyi akiriko aragerageza no gutahura maybe na choix yogira mu vyo kwiga canke mu vy'ubuzima en general? Merci. Conseil numva no kwiha nanje canke no habandi batoya banje nuko fata tes blessures wiyaranje blessure ziwawe urondere ingene uzivuza hama zicike icigwa kuri wowe no kubandi. Par exemple jewe namba nari nkunda kwiga muga nkaronka abigisha numva bariko barampa ibintu ntashaka yari blessure nkavuga tune mana nzobandanya guta amashure nino système éducatif dufise sivyo je nari yaranjije ndavuga ati comme nari ndabikunda il faut kurondera meilleur aussi ikindi kintu naco mugire entourage nzima. Jewe sinaye gushika ngaha iyo ntagira abagenzi bakijijwe. Jewe entourage yanje yose irakijijwe. Kubera ko nasanze abo nyene nibo bagukwega bagutwara inyuma kandi ari wo mwamana. Rero ikintu novuga fata izo blessures ziwawe uziforge zibe ikintu kizima nizo zonyene zizoshobora kugushoboza kugira zizane impact. Je nabaye umushoferi kubera ko bajya abantu b'amabus baranshavuza uyu muntu ngo n'umugore n'umugore permis twazironse twese parking imeze nabi kubera ndi umugore sivyo gutwara abageni muri mariage je ngira amalocation mfise umwanya ndakwitwarira none kubera iki abagabo tuba twumva yuko ari ikintu boshobora je ntoshobora. Jewe kera mu myaka 5 iheze nari munini cane namfise ibiro 80 nkacangira grande sœur wanje akunda gym kubi umukobwa ubona ko ari fit kavuga mana eje hanze ushikayo gute muganca nsanga sometimes birakeneye ko tu prenne des initiatives sivyo. And then I started the journey at gym. Sivyo, ubu unya umugore canke umugabo uzoba fit ubishaka, uzonda ubishaka, uzovyibuha ubishaka. Vyose it depends on us. Ikintu cose no kubwira ni fata ico kintu we wumva kutinya, fata iyo blessure wumva ko waronkeye muri famille. Par exemple, Pasteur Atanazi yagize blessure muri famille, none rabingira afise famille nziza. Urumva ko famille umwana wese yo kwifuza gukuriramwo umuntu wese blessure yiwawe yiforge nizo ko impact la société. Merci. Merci beaucoup. Reka nabandi tubahe akaryo bavuge ntaca akajambo kanyu. Yego. Ikintu nashaka kongerako ni kenshi abakobwa canke mbere n'abahungu turatinya humble beginnings, turatinya gutangurira hasi. Dushaka yuko uno musi je nimba mvuze ati jewe kurengera ngire marketing camvyuka ndi umva the biggest marketing agent here, or que kugira ngo umuntu ashobore kugera hageze, kugira ngo je nabaye inspiré cyane ndiko ndaraba nka evangeliste Madame Alice ndakunda cyane gose gupresha ijambo ry'Imana mugabo sinzo kwaduka umunsi umwe ce ngenda ahageze ndabikora uko nyene. Ça demande de la préparation, ça demande ko ntangurira ahantu maybe nzotangura kuvuga ubutumwa mu nzi wanje rega mbwira abakozi banje kwanza mu nzu ati cara mbe mwarakiriye Yesu imbere yuko nja kwiradio kuri radio communautaire. Donc il faut que tu valorises la préparation and humble beginnings. Hariho je imbere yuko nja kugira ma propre agence en marketing en 2018 mon deuxième travail akazi kanje ka mbere mfise umwana wa 6 mois nari nigisha muri école maternelle. Après rero narabivuze mu gitabo canje kanyarutse ncice ku mayange gati kintu nshaka kuvuga hama akazi ka kabiri nari umu agent marketing nakunze cyane Flavia bivuze nahagararize kwibarabara twako tudandaza un service bancaire hanyuma tukabwira aba taxi vero iyo application shasha ije iyo bank bamoto urugombo bagize gute hamuka ariko ukagakora kubera iki urazi cakuzanye. Ubu rero nkaca sanga ngeza ahantu ngenda muri bureau tukayaga ko ndazi ko nawe nkeneye nambwiye ati no jewe iki kintu genda gikore bisaba naya kandi with of course ubugwaneza ariko avec experience maze kugira over the years ndagenda nkavuga chiffre d'affaires kandi bakayima
kandi avuga ati fisi iyi projet mon sponsorize kandi bakayimpa muga naremeye guhagarara umunsi umwe kwibarabara ndakora akazi avec intégrité nkora ngo ubu mwizigirwa mu tuntu duto amwizigwa no muri binini. La fois passée rero ikindi kintu cyanyuma ngene guherezako ni partager ce qu'on a appris. La fois passée, un message sur Instagram, une fille qui est une dame maintenant qui est en Belgique, en Barilati. Kuri wewe warangiriye neza n'umuhoza nakugiriye neza gute. Ngo umunsi umwe wasanze kwibarabara ndiko ndandaza hariho des bières bariko baragirira promotion kugira nanje nabikoze ico gihe avec la banque. We paraît que namonye ya 3 ans ndamubwira ati aho kazi uriko urakora nanje naragakoze ntucike intege hama ca ndamushorera sinzi je sais pas si mbari kinona narakoze maybe ndamuha amafaranga hama ambarira ati ubu Ligue jambo ambariye sinchike intege byaramfashije ku buryo ubu je suis en Belgique, je suis mariée, j'ai un enfant, ubuzima bwanje bwarahindutse kubera ko numvise ati wewe Chloe warabikoze hanyuma uratera imbere. Donc ikintu cyose Imana ikwigishije ubuzima bukwigishije partage ça avec les autres. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Merci Ozina. Ndijabo ganyo. Je nashaka kuganira n'aba jeune fille. Aba mama baraza kubabwira abandi ngira ngo je nashaka mvuganye n'abakobwa bakiri bato. Je ndakwiza 30 ans ndayikwiza uyu mwaka mugabo nimba hari ikintu ubuzima bwanyigishije n'Imana nuko atakintu umuntu atashobora gushika ko mu gihe yizeye akizera n'Imana. Hari ibintu Imana idushika nako ukumva aho ugeze kumenga ibintu bisanzwe kumengo n'abandi ngira barabishitse ko sinzi. Jewe mwakoze naragiye Buraya natembera ibihugu 4 nkiriko ndabiba ngo numva imegana bisanzwe nagiye gukora ni bisanzwe mugabo muri iyi minsi nt'Imana nyubukije ko urubuka ko ahari abandi mwasabira imwe babimye baraguha wewe nabone kandi bari bagiye gukora akazi mugabo usanga nukuri Imana yarangiye imbere mugabo kandi akazi kanje karamvugiye ibintu nakoze pendant iyi myaka yanje natanga gukora fise 20 ans nk'ivyara ubu fise 29 ans imyaka 9 ndiko ndahasoringa ndiko ndaruha amajoro menshi ndiko ndarira abantu batantahura wisigura rimwe handi bikaruha ukabihiba kwisigura ukabandanya ukora handi nyene wumva mengura wori ufise impamvu ngizo tumuheba ntiwahevye ugasanga ca kintu wakora abantu bumva mengura sara nico giye kuvugira muri ambassade ati mu muheviza uyu turaza kaza kora kandi ibintu akora n'ivyo abazungu atanakuzi batamba n'ikirundi muhe visa uyu unye turazi kandi ibintu agiye gukora n'ivyiza kandi azogaruka. Ndavuga wow abandi barabimye baramaje kora akazi kiwanje nagenda babwire bakobwa beza imyaka muri imyaka yo gukora maybe ko wumva umengo ntacari muto ntiharagera urumva umengo uracafise umwanya ufise 23 ans 20 ans 25 ans nuko nta mwanya ufise umwanya n'ubu nyene wo kurondera ibintu uzofise à 30 nibyo warondera umwanya ufise 20 ans maybe ko à 30 uzofise abana batanu babiri batatu ufise amasharge menshi uyu munsi nta mwana n'umufise cyangwa ufise umwana mo cyangwa ufise urafise magara meza urafise inguvu urafise kurota urafise kuvyuka ugakora no mwanya mwiza wo gukora. Rero ni mwikure mu bandi wirabe wenyine uvuga ati mbega je nshoboye iki wiganirize wenyine wiyankuhaje maybe kutazora nk'umuntu akubwira ngo kuhaje urabishoboye maybe ko n'umuvyaza akubwira ati wowe risuri ku bintu ukora akora biri normal mugabo ibwire est-ce que wowe uribona muri 5 ans uribona muri 10 ans hama wenyine uvuga uvuga ati je ndashaka gushika hano mu myaka 10 kandi utojure ko uzoshika muri myaka 10 uvuga ati byo bintu ko byarabaye narabishitse ko hewe buhoro narabishitse ko rero uyu mwanya mufate ko ari umwanya uri précieux wo kuvyuka ugasenga ugakora nukuri ama excuse muyahagarike murashoboye abakobwa turashoboye kura ko haraba bishoboye nibo batubera karorero nimba uvuga ati ozi yarabishoboye jewe mfise amaboko abiri nkayo ufise umutwe nk'ufise amaso nkayo ufise nawe urashobora kubishobora rero muhaguruke muhere uyu munsi nyene mukore izo ndoto zanyu Imana yabashizemo. Merci. Pardon numvise arakantu genda ntavuze gahuza ma présentation ivyo muhejeje gukora na Madame Alice arahejeje kutubwira ikintu gikomeye ikintu cyitwa blessure carité ivyatubaye ko ntibigomba kudusigira empreinte y'ikibi gusa tugomba kubivyazamwo ikintu ciza yadusiguriye ko yahuye n'ibintu bimuca intege muri bus no mu bitandukanye nivyo vyavuyemo kuno munsi ari umushoferi
donc turashobora gukomereka ariko tukabikuramo iciza inyuma yo gukomereka. Ikosa rya mbere riba nuko dukomereka tugashaka kurangiriza mu gukomereka, ico bita blessure qualité. Igikomere tugomba wikuramo iciza. Icaga kabiri sinza gutevya, kimwe mu bintu bituma uno munsi turiko turastagna tuguma ahantu hamwe ni bita le copier coller. Copier coller nta muntu numwe asa n'undi n'amahasa kwa muganga batwigishije ko adasa 100%. Umuntu wese arafise goal yatumye abaho, icatumye ubaho nico kizogutunga. Igihe turi kurakora ico waremewe uzoruha kandi uzoruhisha abantu benshi. Icanyuma nagomba gushimangira ko Alice yavuze ko vyose biva ku Mana, vyose tubishobozwa na Yesu, niko Paulo yavuze ngo dushobozwa vyose na Kristo uduha inkomezi. Ariko ndi mu bapastori bemera ko igihe dusenga tutariko turakora we are wrong. No musi hari ivuga butumwa ryinshi ritubwira ngo ja mu cumba c'amasengesho ugumeyo, oyaye ugomba kuvayo uje muri sport, uje muri piscine, usome ibitabo, ukuri uje gutwara abantu muri taxi. Ivuga butumwa ryahi wacu rifise défi énorme. Ndabivuga nk'umuvuga butumwa na ku réseaux sociaux, mvuga ubutumwa batwigishije gusenga tudakora, c'est faux. Batwigishije gucakira, c'est faux. Batwigishije amaviza, c'est faux. Nabaye Burayi igihe kitari gito narabonye ko umukoce wanje n'umutama afise imyaka 90. Musi umwe ndamubwira ngo natevye muri coaching uri kurangirira, twari mu mwuka vyanse kutuvayo. Arambwira ngo siyo mwari murimo ahubwo muri bijuju gusumba handi hose. Kuko bibiri tubwira ngo nitwe dukontorora mwe mu Imana wacu. Arambwira ngo ntimwari mu mwuka ahubwo mwari mu kajagari. Mwari ko murasenga mugabo muri aba bebe spirituel. Bisigura iki? Agakiza no gusenga bidafatanye gukora ni umuntu afise ukuguru kumwe gukomeye n'ukundi kuri ngobeki. So pour conclure ngombye kuvuga iki? Ugusenga kugomba kuvangwa no gukora. Abajuriste beza bagomba kugira Yesu, bakongera bakaba juriste. Aba economiste agomba kuba umu economiste akavanga na Yesu. Umuntu wese mukinari karakora kivanze na Yesu birajana, ariko nta Yesu atagira ibikogwa, oyaye. Kubera iki? Yesu wa musi yabwiye intumwa ngo barimwe mu bagaburira, yashaka kubabwira ngo manu yaraje nizogaruka, you must work. Ica kabiri kuri opoye gukora. Abazanye ubutumwa bwiza batubwiye Yesu bibagira kutubwira yuko tugomba kubana na Yesu turi mwisi. Ntabwo tugomba kuvuga ubutumwa nk'abazofejo, oya. Tugomba kugira ubutumwa bufatanye no kubana nabwo tukiri mwisi kuko ijuru it's another thing. So ibikogwa urafashije mukobwa wanje. Nukuri ndafashijwe cyane. Ibikogwa kuko ndangirije kuri jambo rivuga ngo Bibiliya igitabo cy'ititegererezo ibwizwa shingiro y'abemera Imana rivuga ngo ukwizera kutagira ibikogwa kuba gupfuye. Bibiliya ikoresha urupfu. Rero murakoze cyane muratudugije ahandi hantu, ariko nari ngombye kugira kano kantu dusenge turiko turakora. Sino gusenga kutarimo gukora tuzogwara ama depression kandi muza nzobavura. Yesu abahezagire. D'accord, merci beaucoup. Nagira nshimire aba guest speakers bacu, wakoze Chloé, wakoze Ozi, wakoze Flavia. Merci, mufashe tubaha amashi.